Ndabaramukije inshuti za Daniel Mugisha mwe mudukurikira kuri urubuga. Uru ni urubuga rwo gutabariza abagwaye, abagowe, abafise ingorane, abarundikazi bari muri Arabia Saudite. Uyu munsi turi tariki 19 zishira 20 ukwezi kwa kane umwaka w'ibihumbi 2025. Ndi kumwe n'umuntu twigeze kuganira ngaha kuri urubuga, yarafise utubazo dushika kuri tubiri. Uyu munsi yavuze ati arafise ikindi kintu agomba ko tuganira. Namuhaye iminota mikeya tuganire nubwo ngire njyame, kandi ari ku murongo wa telefone. Hano rero iyo tuteguye ibiganiro haba harimo no gutanga ubutumwa, gukebura no guhanura no kwigisha. Sinzi ko nyumva, uranyumva canke wakase? Muraho umeze neza? Sinadogije ijwi mbwo nadogije ubu. Atumeze neza? Ndashima Imana. Okay, sava. Karibu rero. Ego. Ego. Ku mazina nitwa Nibitanga Joseline. Ego. Nkaba mvuka mu ntara ya Bubanza, komine Bubanza, zone Bubanza, umutumba Buhororo ya mbere. Ego. Nje naje muri Saudi ndahashitse. Ntivyanyoroheye. Mbaho nabi databuza agashaka kuvukira umwanya munini. Hama hageraho nsaba wifi bakampa amasaha, batanguye bampa iminota 40. Iyo minota 40 yahera nkaca mbona barayitwaye. Nyuma ndabona ukuntu ndi bivuge kubera ntari menyereye icarabu, ntari nzi ko ndi bivuge birangora. Nyuma niho naje kongera kumusaba, ndamwandikira message mu Kirundi, ndamusaba basinyongera amasaha. Iminota 40 ni make, niki acampa amasaha 3. Rero nabandi ko ndandika nkaza mbona anshiriye ko wifi. Rero ndagushimira cyane, ikambanza shimira Imana yo mw'ijuru yakuduhaye, ikakwita Mugisha. Nukuri izina ni ryo muntu, izina ni ryo muntu. Imana ikwita Mugisha, iha abavyeyi bawe kukwita Mugisha, yarabona icyo uzovamwo, yarabona umugisha uri imbere yawe. Baca bakwita Mugisha Daniel. Daniel yamye akundwa, abantu benshi barashaka kumugirira nabi, ariko Imana ikamuzigama. Mu mazina y'aba Daniel Imana yamugisha cyane rwose, kuko umuvyeyi ngaha muri Saudiya. Nibwo naje ndakubwira ikibazo canje. Nyuma yo kukikubwira warashikiriye umubosi wanje mu buzima bubi nari mbayemwo, ukuntu badufata nk'abacakara, ukuntu badufata nkaho umenga ntituri abantu, ugashobora gukora ikintu bakagusubizamo ngo subiramo kijya ntacyo wakoze. Ariko umaze kumvugira ndakubwiye ikibazo, waramushiriye mabuja, muravugana, ibintu bitangura guhinduka. Bahora bafata nabi, batangura gufata nk'umwana mu rugo. Nyuma yaho niho mabuja cyambwira ati kujya wewe rero ikintu ukoze ukundi aho sinakumvise neza. Sinakumvise neza. No kuvuga ico gihe umaze kumvugira kwa mabuja. Ndavuga ati burya mabuja yaciyaza asanga mu gikoni, ngo mbere ngo wewe urafise ngo musaza, ngo ko ari umuntu yandikiye ngo mbwira ngo mushikiwe. Ndavuga ndafite musaza wanje tumufise. Twavuganye rero sine kubera ntari ataruri menzi, sinubwo ndabaza ngo mwavuganye bikica ntihabaye iki, ariko gusa naciye menya ko hari icyo wakoze mu bibazo nakubwiye. Ico kimanza kiregama, ndashima Imana. Ndavuga nti noneho rero birabaye, baragenda mu isoko barangurira impuzu nshasha,
arangurira acaragenda arangurira isabune hariho ukuntu naringa utuntu tuduhere mu maso acarangurira isabune arambwira ati isabune rero irazimvye nayikuguriye kuko nawe uri mu bana banje eto ego nyuma yaho rero mbona ikibazo cyawe kimaze kuba ikibazo nibwo yasigiye wifi ambwira yuko ijya kumara iminsi 2 ndigana n'umuryango bambwiye ko umwana arwaye tukiriko turayaga ndababwira ko bamutwara umwana kwa muganga wifi nzamba narayiciye ati bitegure batwara umwana kwa muganga wifi mbona narayiciye maze kuyica narabuze icyo nkora narabuze icyo ndeka cyamhitamo kongera guhamagara wa Daniel wacu Imana yaduhaye nukuri nawe ntiyabitebeje aho nyene yaciye anyaragasa acaramwandikira mabuja wanje ujya ifi twara ahubwo bace bayikuriyo yari bace bayizana bace bayegeze hafi yanje ubu nukuri ndashima Imana byose ndabikesha Daniel Imana yadushiriyeho ati wifi baciye bayikura iyo yari iri ahubwo baca barayikuzanira barayikwegereza ego wifi baciye bayikura iyo yari iri ahantu bahora bayishira kuko hari n'igihe bayimpa muri telefone aho ndi sishikirwe bikaza bicika ariko ubu bazana baca bayegereza aho ndi ubuzima ndamukuru ndayikoresha umwanya wose kuri ndashima ariko man narenze kugushimira rero Imana iguha umugisha nk'usanzwe uri mugisha amen n'abandi bose bari nyuma amen bagerageze bahanahane kwanza hamanze haba urukundo hagati y'abakozi bari ngaha muri Saudiya nambo mwagize ikibazo atabariza ubundi ntiyigungane kijya kibazo ngo yumve kumenga wibazo ucihereza aba bantu n'abantu bagoye bari abo ku office baraturungika kandi mbere yuko baturungika turiha amahera siko buntu twumva batubwira ngo umwarabungwa kurihira buri kimwe ngo byose arakurihira mugabo imbere yuko urira indege manza kugutangisha miliyoni washikino wa mwara baca gufata nabi kubera iki abazi ko yakuguze akubwira ko byose ari we yarishe rero ngira ko ndanahanura abantu bo ku mahofisi namba bazi ko twisoka tukikora mu mufuko ugasanga uratanze miliyoni 2 ubu hari n'ibintu bariko baragira ugasanga umuntu aguhaye 500 ngo arakuguranye ukaca ngo amezi abiri ugakora umuha atani kibadukuye ukuri nabo batugirira ibintu nk'abavyeyi namba byashitse yo mera tukoyabantu tugeze no ku mubosi umuntu amutelefone tifisi kibazi bagira ico bafutije none nk'ubu iyo utitanga ngo ukoreshe ubwo bwitange bwawe twobayeho benshi baba bariko barapfa kujya kw'inkoko abana b'imishwi bumva bakuvugitse baba bihereje ntibasubira no gutayiryahumye kugurisha kujya bagurisha impene zigiye kubagwa ugiye kugurisha impene ngo babage ntugaruka kuraba ukuntu bayibaga nabo niko bagira abanyagihugu niko baratubwira rero nibikubita gashi bikebuke bamenye ko natwe ari ikintu tubinjiriza mu gihe turinze tuzino si ukuvuga ko ari twebwe gusa tuba tugiye kunguka nabo barunguka kuko baronka amahera ya mwara bakaronka n'amafaranga avuye mu mifuko y'iwacu ukuri nibikebuke badufate nk'abantu nabo barungitse umukozi none umukozi ayeho gute twomufasha iki ama rero nagira ndagushimire Imana iguha umugisha ndibuka tugiye mu gitabo cya Daniel hari akaririmbo twahora dukunda kuririmba kera ariko numvise nawe nokakuririmba karibu ego nta majambo menshi agize ariko kajanye n'iryo zina ryawe akaririmbo ngoma y'umwami Dario yakunda cyane Daniel yamugize umutware mukuru mu gihugu cy'i Babuloni ngoma y'umwami Dario
kuna cyane Daniyeli yamugize umutware mukuru mu gihugu cy'i Babuloni. Ewe Daniyeli musazi w'Imana ihoraho, Imana yawe yarakurinze mbega ntacyo wabaye. Daniyeli asubiza Dariyo ati Imana yanjye nkorera yarungitse marayika wayo atibiri iminwa y'intare. Ngejeje aho. Amen, 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 amen. Amen, amen, amen. Ndashima ko nawe Imana yakuyoboye kumwe yayobora Daniyeli imuzana kwa Dariyo kugira ngo ikorere igitangaza hajya nyere kurya mwami Dariyo. Bamwe bashaka ko aza kuribwa n'intare akaba nibo baca basubira muri zirya ntare zikabarya, ariko Daniyeli akaguma ahagaze yemye. Nawe ndasenga Imana iguhagarike ku munara, ugume ku uwo munara nyene. Ushishikare gutabara no gutabariza benshi, ubuzima bwa benshi bwohoneye mw'iyi Saudiya. Ariko Imana yaguhagurukije nk'umushinga ntari kabisa, yaguhagurukije nk'umugabo kumwe yahagurutsa Mose ayobora ubwoko bw'Imana. Ukomereze ngaho, Imana ikumugisha, ikongera inkomezi, ikongera n'urukundo. Amen. Nuko murakoze, Yesu abamugisha. Murakoze cyane, nanje ndabashimiye, ariko nanje kandi sinubura icyo mvuga. Impamvu jewe iyo mumbwiye ko ivyo twafashanije byagenze neza, hanyuma bakambwira ko mugomba kuza ngaho tuganire, wanashaka munashingira intaha abandi uko byagenze, je mba ngomba bumve ko bishoboka. Hariho abantu bazi yuko bidashoboka, bazi yuko hariho abantu bazi yuko bidakunda yuko umuntu ashobora guhindura umwarabu batirutse. Birakunda vrema. None ibi biriko biraba, ntimubona ko muriko muratabagwa kandi ata bintu vy'induru birebire bihabaye? Bisigura iki? Aravuye ku murongo gatoya mugore ngume mvuga. Bisigura yuko wewe ushoboye kuronka kuvugira umwarabu arumva. Je ubu ndamaze kumenya systeme nkoresha kubaganiriza. Nukuri sindababesha. Abarabu ni babi, ariko nawe ubwirizwa kumenya uko mukora. Jewe natangiye nabavugisha buke buke, ariko ubu aho ngeze ibintu byose biriko bigenda neza gusumba uko byari bimeze ubwa mbere. Ubu ku munsi ndashobora gutabara abantu nka 3 canke 1 2 canke 4. Ndagerageza nta munsi nafasha abantu 2 3 4. None nimba nshobora gufasha abantu 2 3 4 ku munsi, ntimwumva yuko mu mwaka tuzoba dufashije abantu benshi. hariho umubikira umwe yahora bigisha ijambo ry'Imana kera, yavuga ati ese Imana yozomfasha byibuze hakabaho umuntu umwe narokoye. Urashobora kurokora umuntu utabizi rero, nanje yumva ari indoto yanje. Urashobora kurokora umuntu utabizi ukamufasha nko nyene atanyungu zindi ugambiriye, ugasanga abayeho uramurokoreye ubuzima mu byo kugira. Nanje ndakeka ntiyabuze umaze kongerwa iminsi kubera ico mba nakoze. Niyo mpamvu bintera intege. Ariko ndi bwobwo ni igikorwa kigoye, mbere nje nsaba nimbabaza abantu banyandikira nkateba kwishura. Narabiberetse keshi ngaha message mbafise. Si umutima mubi, nta kindi kintu mba ndiko ndakora. Abamaze kumpamagara nkitaba barumva ko ndakwitaba ndi kuyindi telefone. Nza kuryama narushe kandi ndumva kubera mfise umutima w'ikigongo w'imbabazi. Abantu bariko barasaba ni benshi kuburyo usanga ivyo bintu kubisiga ngo nje kuryama bingora n'ukuri. Nyine ngenda hamwe numvise ko uzi umubiri urushe, mbwirizwa kuruhuka, ndabiheba ati nta kundi nkaza nk'utaye. Aha rero ikindi noca mvuga ni giki, ndagomba nce ndagukebura dada yangu, sivyo? Uranyumva?
nubwo mabuja wawe yaguhaye wifi atahora yiguha uri kuranyumva hariho ikintu ngomba ndagukebure kimwe ntuce ugenda ngo nuko ngo wera yimpaye ngo yanzaniye mu gikoni hama ngo uce wibagira akazi wibagire gukora ikintu bwizo gukora ni giki ca wirinda gusumba uko wirinda ubwa mbere mbere telefone uzugenda uyitereke kure ahantu mbere babona urumva babone ko utanayifise utariko urayikoresha niyo woba atakaza ufise uzuregera hajya babona telefone urike kuguma ifise mu ntoke ugenda uyitereka ahantu babone yuko telefone itashi gutwara umwanya muremure gusumba ikindi kintu uzitwararika baguhamagaye niyo azoba ari inde ntuzuhirahire ngo udide umugere kuramo amasoneri abamena amatwi ushima akavibrere cyangwa soneri kagufi kuko hari abarabu babazwa nuko uri uraganira utwenga wishima ku telefone ubikore nk'umwana yagowe urabona we ubikora ibyo nyene mugo umenya ati ivyo niko nakora ntibabinezerererwa kuko araba nukuri ibintu byose mubesha hariho umwara wabonye wishimye uri kuratwenga acarondera cyo gutuma canke uri kuraganira n'umuntu ku telefone agaca guhamagara ndafise abamabimbarira kugira ngo ntuganire n'umuntu gusa rero wewe ngaho ucumenya ukuntu bigenza ukamenya ugaca kure gose y'abo bantu telefone ukabereka yuko nubwo baguhaye wifi utaciye uhinduka kubyo bagirige bacyumvira ati none nka wifi twayimwemeye iki ko tubona atacahindutse ko tubona n'undi ataguma ku telefone kubyo bonyene baca ubamira imbuto nziza urumva ntuzocurengwa ngo urumva ngo wampaye wifi ngo bambwiye ngo ndi umwana wo mu nzu jewe boss yaranyandikiye vraiment yaranyandikiye urabona ko harabo ushobora mvuga ko mvugira mu buryo ubu ariko wowe navuze ko uri mushikanje bivanye nuko wari wabinsavye nabivuze uko nyene yarambwiye ngo nambwiye ati no system ameze gute ashinyandikira mu kirundi ashagira translate ngujya ngo numukobwa wacu nukuri kwa Mungu niko ntabona message wora emwe ngujya ngo numukobwa wacu niko ni muri boss yabona yibona hano mbashe neretse abantu bari ngaha yanditse mu kirundi ngujya ngo numukobwa wacu ati Yesu agira neza ko Imana ishimwe yari umukobwa wanyu umwe bafata nabi bagira gute ngujya ngo numukobwa wacu no mwandike ndamushimira nigira nyene twatuntu bari bambwiye ati mwandikira umushimire kubera mbona bangiriye neza ndamushimira cyangwa ngo nta kibazo ngujya ngo numukobwa wacu akati karabaye umukobwa wabo ko waragize neza kwera Imana kongera ikimugisha kongera imbaraga urakoze gushima amina yaba nakora nk'ibi byinshi urumva noneho mbonye iyindi message hano oya you have no right no isi wawe yindi okay reka ndayinde byo bankora umwanya ntacyo ndayireke urumva okay ibi ni by'amafaranga urundi ugikiye audio hano n'ibyo faranga bite byawe mu mahoro uno navugiye ku mafaranga umenge jo arikanyereka ko bayarungitse ndaza kumviza audio mukanya ngira havagwa mu kiganiro bidahuriranyemo nuko rero reka nshinda gushimira kandi ugize neza nawe kugira ngo utange ubu butumwa ni byiza cyane biranezereye ndeka nsezere rero n'abantu badukurikiye ntimugatinye gutabaza umuntu aratabaza ariko muze mwitwareka kubika amafotokopi ya passport zanyu iyo habavye zirabafasha ndababwije ukuri muzibitsa abagenzi banyu murakoze ntacyo ufise wongerako nta kinini mfise nongerako ariko nagomba mvuga uku igihe udufasha nta mafaranga udusaba ugira ubwitange budasanzwe
ukuri nagomba mbwire buri muntu wese anyumva igihe wagize igikorwa umufasha arakwiye kuza gushima nubwo tuba dufise cyo kugira ngo tugushimire mu by'ukuri kuvuga ati icyo wakoze Imana iguha umugisha natwe si bibi kandi icyo umuntu yatura ijambo ry'Imana rivuga ngo akanwa k'umuntu kararema icyo umuntu yatura nacyo kiba akivuze kujya akanwa k'umuntu karema rero n'ukuri niba twibuka gushima ugiriye neza yibuke gushima ntacyo tworonka tuguha kugira ngo tugushimire kuko udukorera ibikorwa bidasanzwe benshi barasi kubijamwo benshi baradutereranye ariko wewe wemera kwitanga ku bwacu rero benshi baze abafite ibibazo bakabona bikemutse ntibace baja kuvyigungana babone kumenga barahejeje kuko naje bashobora kugira ikindi kibazo bakongera bakakurondera nukuri baje bibuka gushima numva atakindi norenza ko hama mwarahezagiwe cyane amina namwe mwarahezagiwe ndashimiye rero nanje abantu bankurikira abashima abibuka gushima nkongera nkagaya abantu badashima ibaze kwanza nabo wenyene kana kubwire nta muntu yagushiye ko wowe navugiye ego nawe nyene wifi arayifise yarayironse yashimye kuguhamagara numvise mpamagara mbira ngo rero ngo je ngo mugisha yaramvugiye ngo urazikora wantabari je ngo uburongozi ndayifise bahora amavuta yaraguhamagaye yaguhaye audio ngo yimpe ndayivuze yampaye audio ntiyambwiye ngo uyivuze yampaye audio gusa muri make yakoze nk'ubutumwa sawa ntaje Imana guhezagire ngo wifinga ngo sigaye ifise ngo bimeze neza ati Imana guhezagire nawe ati nibyo abashaka nta bindi ego nuko rero nta byinshi navuga ushimye ko noshishikariza n'abandi kubikora nagira mvuga akantu kavuga ngo hariho abantu nyine badashima usanga nk'umuntu akaza ubwa mbere akafata umwanya nk'iminota 10-20 ariko arambwira ingorane afise byamushikiye byose akabimbarira mugabo ikibazo gikometse agacaza akarogeza kabiri ngo urakoze cyane ngo ngo bibayimpaye ngo bigumamwe ngo nta kibazo ngo sawa umunota amasegonda 10 shaka kandika message ngo bana ngo thank you very much ngo kawufina gafise shavuga ati no kuri Imana guhezagirira rakoze ariko ivyo ntibikwiye mu gushima umuntu aravuga ati jewe nari mfise ingorane izi zakemutse ukuntu icyo bifasha ni giki ni kugira ngo nabandi bafite za ngorane bibaza ngo ntizokemuka bace bavyumva ko zikemuka hari abatinya kuza kumbwira ngo nari ngo nsabira ngo woyima ngo nsabira telefone ngo woyima ubu simajije kuvugana na inabuje abantu uzenye wa wundi yabuze umwe amazamiza tanadahembwa twari twarabuze haya yitwa ndera namavuze yitwa muje kumukora ku kiganiro bunyene nagishize ko n'amajwi mwayumvise abandi mugende nga kuri YouTube muyumve ni iribuka Giriane amezi 5 abeho batamwumva ubu baramwumvise baciye iwanje ndazi baraza kumwumva hano amezi 5 inabuja agiye kumuha telefone amushowa nubwo yahavuye nkatira tutaraheza ndaza agiye kumuha telefone amezi 5 batavugana urumva hano camvuga ikintu kimwe rero ni gufata umwanya ukaza ukavuga ati vyari bimeze uku ubu vyagenze uku abantu bacumva ko bishoboka ikindi kintu butuma ndabaha ama office barungika urumva office zibarungika zirakwiye kwihanura ubu yaba ibinkora ari byo Karina akora ari byo ntuze akora deje hariya n'uwundi ubyibuze ku munsi bagatuma bareka gufasha abantu benshi bagafasha umuntu umwe canke babiri canke batatu ntivyogabanuka none zohera burya baratinya babura abantu babakebura nabo ndiho aba bantu barafise ubwoba nabo nyene ngo bagiye ngo kuri office bakubwira ngo ivyo ngango nibituraba ngo reba ngo berabanga bari muri Saudiya jewe ndi muri Saudiya sindi muri Amerika je sindi no muri Aziya sijinde nabarungikayo ariko ndabavugira kandi uratuvugira birakunda vraiment nta nubwo bandabivugana nta nisoni kuko ndabavugira pe kandi birakunda none aboneka abantu batanu nkawe
iyo nukuri jewe habonetse abantu batanu nkanje nukuri ndabona ko vyogenda neza kandi je ndafise umugambi wo kuzagura ibikorwa niko nyene mbona bigoye wo kuzagura ibikorwa tukagira abantu benshi tukagira groupe y'abantu benshi bajejwe bino bintu bafasha urumva baza bakira abantu tukaza twakira abantu benshi ku munsi ku buryo abantu benshi tubafasha nk'uyu munsi niwe ndafasha abantu bamwe bari batorotse oya ntibatorotse birukanywe nende babesheye uwundi nawe babiri birukanywe vraiment ahubwo ngo abantu mvirize audio za nyuma yandungikiye umujanwa mu gipolisi ibimwe bitanga he na he bigoye cyane gose ibi byose bizako abariko barirukanwa abafunzwe abariko bari mwinjya abimwe amafaranga yuko ivyo bintu byose bizatora bikurikirana ariko kubera ukuboko kumwe kwiyaga ahubwo hambije ntibinkundira ariko rero reka nshime ego ndagushimiye ko wafashe umwanya ukwiye mvuze byinshi ariko nanje cyo kuvuga mba ndabifise ndishimye ko nawe ushimye hanyuma mwe munkurikiye namwe muhezagirwe na Gahwane